ico nkundira amasengesho aprepara, amasengesho ategura ubuzima bwacu kwakira iciyumviro c'Imana. Sinzi ko muko muranyumva. Hariho ibintu Imana itokubwira, hari n'ibintu utonatahura nubwo Imana yobikubwira kiretse uri muri presence yayo. Aba bantu bamaze iminsi bari muri atmosfere yo kurondera Imana yabarungikiye message, ariko sinanregistra gusa ko Imana yabahaye message, ariko ndashira importance ku gihe Imana yabahereye message. Hari ibintu vyinshi vyo mu buryo bw'impwemu Imana ibitubwirira mu gihe cyo gusenga, kuko biragoye isobanura yavyo, biranagoye kuvyakira. Nico gituma iyo imitima yacu iri mu gihe cyo gusenga muzogenda mubona ko hari ibintu Imana igukomunika, hari ama verite Imana izogukomunika mu bihe byawe byo gusenga, kuko uri muri gihe kiri favorable kumva ico Imana iri kiravuga. Si gihe cyose ubu butaka bwacu bushobora kwakira ibiharage ngo bikure, ariko hariho saison iri favorable kugira ngo ubutaka bwakire imbuto. So n'imitima yacu si gihe cyose ishobora kwakira iciyumviro c'Imana, ariko igihe mba muri presence y'Imana ibihe byose bizokwama biri propice kugira ngo Imana inconfie message yayo, kuko eta y'umutima wanje canke ingene umutima wanje uhagaze biri favorable kwakira iciyumviro kiza kuza kiva ku Mana. Nta ntambara nza kugira.